twongeye gufata kano kanya kugira ngo tubahe ikaze muri zone nziza ya Nyanza. Muri zone nziza ya Nyanza nta kidasanzwe, umutekano ni wose, aho mwaciye nibaza mwabyiboneye. None rero tubahaye ikaze, akanya kose tukumara hano muze kugubwa neza, akanya karahita nta ngorane. Ibisigaye abenegihugu muri zone Nyanza turi ku kivi, twaraza ibikorwa rusange byo gusukura amabarabara n'imiserege. Noneho sanashishwa rumuri muraza kubibona cyangwa mwaciye mwagenda babibona. None rero sidabishije amajambo twagatonga tubahe ikaze kandi kugira ngo urufungue nasike nabyo mutekereye. Reka sabe rero kubakira bafashe tubagize amasi menshi mwakoze. Ntara yacu ya Bujumbura bakabona bamuhaye ubutegetsi hano muri komine yacu ya Nyanza, nabo bafashanya kurongora ubwabwe ubutegetsi hano muri komine ya Nyanza. Bari hano yakubahwa umunyamabanga nshingwabikorwa wa komine ya Nyanza, banyakubahwa urongoye ibisata bitandukanye bigize ubuzima bwa komine Nyanza muri hano, banyakubahwa na jenama mwatowe kugira ngo mubita ibikorwa bya komine ya Nyanza muri hano, banyakubahwa murongoye umugambi w'amazone namwe murongoye amazone mu ntwaro, banyakubahwa murongoye umugambi w'imitumba namwe mugiye intwaro mu mitumba. Eka ndongozi mwese muri hano, umwe wese umutumba jejwe n'umucurahiro ciwe, bene igihugu mwese badanaza abakozi b'Imana muri hano, tugira amahoro. Tugira amahoro, gusaba amahoro, ibikorwa, iterambere, umutekano n'ubutungane kuri twese. Dushimira Imana kuri mugoroba kubona tugiye neza, turashobora guhurira muri kino kibanza kugira ngo dushobore kuganira turi kumwe nk'abavuka komine, kugira ngo dushobore kubana yoteza imbere ikomine yacu ya Nyanza. None ko Imana idukundiye, ndabafashe ndabasabe mufashe kwihegurukira kwikomera amashuri cyane. Nshimire kandi imvamutima indongozi zanjye zanshyigikiye kugira ngo dushobore kuganira karya intwaro usanzwe muzi ukomoka mu mugambi w'ubutegetsi. None rero ndabakengurukiye cyane, ishimira namwe mwese mwigoye mukaza mushaka kugira ngo dusangire kino kiyago cy'uno mugoroba. Ndabasabe mwese hamwe musangi mumfashe, ndabakengurukiye cyane mukubakomera amashyi. Kubona duhari hano kugira ngo dushobore kuganira, twaratuye ko abajejwe intwaro duhereye mu mazone gushika ku mitumba, intwaro y'abakwizerwa, turatubwira abari indongozi mu mugambi, turatubwira abasanzwe bari mu maga y'abantu, abaremesha kiyago bari ngaha, turatubwira abahuza kimwe n'abandi bose baserukira abandi kugira ngo baze kubari nabo bashobore kuganira. None rero bakengurukiye cyane, bamenyesha ko mu byatumye dukorana tuno guhingamo ubwa mbere ari kugira ngo indongozi zo kwizerwa zose duhereye mu mazone gushika ku mitumba dushobore guhurira hamwe, abandi bashobore kumenyana cyangwa dushobore kubabona. Ubugira kabiri dushobore kubaha ubutumwa bw'intumbero y'ibikorwa tugiye gukora mw'iyi minsi no kwita y'intango
ibikorwa twasize imbere kugira ngo tujye kubirangura hanyuma kandi bongere baronswe n'impanuro z'ukungene bashobora kwigenza mu mabanga baba bagiyemo ibyo twabatumiye ko kugira ngo dushobore gusangirana nabo gusangirana hamwe kuri uno muhingamo duhereye rero mu byo kumenyana nibaza ko nubwo byahagurutsa umwe mu kugitsina cyangwa mvuga wumva cyangwa n'urugejwe nibaza twamaze gushika ngaha nawe ni uri ngaha wese ashobora kubona ati ubu ndamubonye nawe twohurira niba ari umukubano duhuriye umukungu na nyakubahwa ku mukubano sibyo none urashobora kumubona uti twahuriye mu nama hanaka ukamenya ko ari mu ndongozi rero twamaze gushika ngaha turashobora kubona ati iyi ndongozi kugira ngo muhurira hose ushobora kumenya ko ari ndongozi none rero icyo twoca dukurikiza n'ibyo y'impanuro imbere y'uko tuza kuvugana ibikorwa tuba twashyize imbere impanuro ku ndongozi kuko murazi ko tugiye cyangwa mugiye mu bikorwa bitandukanye n'ibyo bamwe bahoramo nubwo harimwo bamwe bisubirije mu mabanga kugira ngo babandanye imirimo bivanye n'uko abenegihugu babizeye kugira ngo banayitunganiriza kugira ngo mumbure niba ari umutumba niba ari zone bibandanye bigenda neza none rero birasaba kwigengesera birasaba kwigenza runtu birasaba kuja hirya no hino ugashishoza kugira ngo ushobore gutunganiriza abenegihugu neza turabizi ko aho tuba tuvuye atandukanye kandi usanga wizewe bivanye n'uko uri umuririmbyi ufise korale nini canke umutumba usanga utaramana kumarigana n'abandi benshi bakakwita amakutora sibyo none birashika ukumenya rero ko hajya huvuye bajya mwahorana ubu bavuyemo ugiye kubibiko bari mu butunganiriza nabo nyine babayemo ubutunganiza abarimo utegereza kuvavanura n'ingendo z'abamutuye mwari kumwe ukamenya kugendera ku ngendo yo gutunganiriza hose haba abo wibaza ko batakwizeye n'abakwizeye indongozi bose uburya kugira ngo ujye wizerwa kugira ngo bashike hafi bakwizera n'icyo bakwitezeko bakwizera ari uko babona ko hari ikintu ubahindurira kitagenze neza mumbure mu bari basanzwe bariko batunganiriza none rero ndongozi ubu tugenda kugira ngo mumbure mwari musanzwe uza muri rukivi nk'uko chef de zone mene turabwire ngaha agiye gushikiriza avuze ibikorwa z'ababiko ati turashima ubwo murabe nabo baciye ibikorwa twabikoze isuku twabikoze ni byiza ariko ibyo biteze ko ni byinshi si ibyo gusa abenegihugu ubwa mbere biteze gutunganirizwa neza kutunganirizwa neza ntibajuragirike batunganirizwe neza mu byabo no mu babo nimube indongozi zo kuza kubafuka mu nda ntiziri indongozi zo kuza kubasoroma mu byabo aho usanga umwenegihugu mu byo arondera nawe mbona urupapuro ugomba kumusaba amananiza ubu imirimo yose yabari ko bavuga ngo bikomeye izokorerwa mu mazone muri zone shoferi zone n'abamufasha kugaragaza neza izoturonera niba hagarara neza ikomeza bitekanye kuko bazokatunganizwa neza
neza muri zone. Niba batunganiriza nabi bizodushikira kuko bazoheza n'abazo batwituye. Birababaje kubona umwene gihugu mutoya nawe bari nawe nikora abone urupapuro rw'abana nikora ukaza kumusaba amananiza. Ibyo mukwegera imivumo. Ibyo kwegera imivumo wanashima biradusubize inyuma. Biradusubiza inyuma mujanye n'iterambere. Ubu turi mu higanwa mu bijanye n'iterambere. N'umwaka wa mbere utanguye gushyira mu ngiro inkora kazoza. Nibaza ko mu nyuma ndakoresha ibijya bigize amangorane. N'umwaka wa mbere utanguye gushyirwa mu ngiro inkora kazoza. Ntidukeneye ko hari zone iyi cyangwa iriya izotuma dutega amaguru cyangwa izotuma tumaramara kubera gukora nabi. Kuko mu kumaramara icambere harimo ugutunganiza nabi umwene igihugu aje yituye indongozi. Kuko indongozi imaze kubikora nabi imaze gutunganiza nabi abijejwe bijya byose dukora ngo isuku ngo n'ibiki bizaba byapfuye. Sibyo none ivyo by'isuku biza ubwa kabiri. Ivyo bindi by'ugenda gukora nuko by'iterambere bindi biza ubwa kabiri. Nuko mwene igihugu ariko atunganirizwa neza ivyo akeneye. Dukeneye yuko mu by'ukuri mu mbona kazoza ikomine yacu nayo izoshika imbona kazoza ku kiringo idashikana ikiringo igihugu cihaye. Kandi bose batwishikeko nuko indongozi yaba izo mu ntwaro yaba indongozi zo mu mugambwe zizoba zihagaze neza. Zizoba zihagaze neza kuko intwaro ikuba ku mugambwe. Umugambwe indongozi z'umugambwe niba ari muri zone niba ari komine niba ari ku mutumba niba ari mu gacimbiri zitegerezwa kubana neza n'inzego z'intwaro kugira ngo umugambwe uzuraraba uti mbega iyi ntumbero yahera umugambwe bariko baribikitse bashobora barahangurana. Nimba amanama ari mu gacimbiri niba amanama ku mutumba niba amanama muri zone ukamenya yuko hariho urwego udashobora guhaga kuko uri kurakora ibintu urwego rw'umugambwe ntubimenye mu muryango biba bitandukanye. Kubera twajyana abari mu buryo twajyana biba bitanguye kubonekana. Nimba ari inama y'ikintu cyagoranye duhamagare biture kugira ngo bagufashe ibintu bigende neza. Nimba ari igikorwa cyo gukorwa barondere kugira ngo bigende neza. Gukorana urunani umenye ko uje kushengera urushaka kumara ni kumwegera korana gufashana. Uvuga ati iki kibazo cy'ubene igihugu ko kirimo kirangora ko biratugora tubikore gute. Azobwira ati koranya barabana twicarire itonde umurongo bigende neza. Abatatu baraheze abene gube batekanye abashobora kujya ku mirimo bashobora gukora neza. None rero birakenewe ko mu by'ukuri mu bikorwa byose hataza kuba urunani, hatagereza kuba urunani. Nibyo turabizi ko rimwe na rimwe abene igihugu bashobora gukorana turabizi ibyo batwitura. Mugabo rero no kumenya ndabyitwara no gute mwene igihugu yagoranye ndamuriyana gute kubitumbereza niba yagoranye. Kuko hariho amatara usanga asaba ku mwene igihugu ahanwa tumbereza babijeje. Haraho usanga mwene igihugu agiye guhanwa ariko aho gusa intwaro hagana intwaro. Uwo mwene igihugu afashwe kugira ngo ntarenganye. Amugabo kubatunganiza neza umwene igihugu. Kuko negana babwiye umwene igihugu iyo aramutse agomba kurenganya intwaro igahaguruka. Umukuru w'umutumba n'abahanuzi biwe bagahagurukira uyoboka bari kubashaka kubohoza umuntu. Birakunda ikirega sibyo none ariko umuretse umwari kwagenda kwibwira wenyine
usange baravuga bitafise inguvu kandi nayo iyahe kumufasha ikibazo kandi naco ijejwe. Ariko kandi niba umwenegihugu yagiye mw'iposha bisaba yuko ategeka guhanurwa kugira ngo iryo posha mumbure arimenye kuko yakozwe ahanwe ntazo risubiye gushikirana mu maposha ahanwe hanyuma amaposha hanyuma ububisha cyangwa ububi bugabanuke. Dukeneye ko by'ukuri abenegihugu batekana bakaja ku kivi batemewe kuko nikora kazoza ndishaka kubishikako abenegihugu batekanye mu ngo n'umuryango bakora turwanye ubunebwe turwanye barita abenegihugu bose bakora. Nasomye ubuheruka bavuze yuko mu by'ukuri dukeneye ko inyuma y'umwaka umwe nta muntu yitwa ntawe nikora azosora kuza gutumbera ngo tutafasha nawe nikora ntabwo nawe nikora tuzafasha ntabwo nawe nikora rero tuzobasigaye nawe nikora. Niba bizaba bikenewe yuko twunganira umwenegihugu tuzomwunganira kumwe n'abandi tuzajyana. Niba tuba dukeneye gufasha abana bacu abanyeshuri kugira ngo bashobore kwiga neza tubahe ibikoresho by'ishuri tuzobashyira ku ishuri umwana wese tubahe mu gatandatu tumwunganire. Murabitagomba twaturukanije abantu nikora usange dufise ibitibiri igihumbi n'ibihumbi abantu nikora kandi turi ku rugendo rw'ibona kazoza turi kumwe. Tugenda guhaguruka buri rugo rukaronka amikoro bivuye ku bikorwa kuko dufise impano nyinshi nta bantu bategeka kubaho. Hariho umuntu ashobora gutera imbere kubera ashobora irengarenga sibyo none. Hariho umuntu ashobora gutera imbere kubera ashobora ivoka zobere akaduguga akadusha ku bindi agasubira niwe yahera kuri byinshi. Hariho umuntu ashobora kuba ariko arabanza ashobora kuba utuntu dukeya tumuteza imbere agatera imbere. Impano ni nyinshi nta kwita ngo nikora kandi ukomeye urashobora gukora ukava ku tuntu dutoya ugashyira kuri byinshi buke mugabo utekuri bakana nikora. Dukeneye yuko muri akazoza buri rugo abana bazokuba biga neza bagafungura neza bakaryama neza. Ishuri ryama neza coco kiriko karajya mu ngiro kuko twatemera mu by'ukuri kugira ngo ubone ibya nyakatsi ni hake kose wogana mu gihugu nta ahamushinga intahe nta musore w'ino myaka agenda kubaka inzu akayisakaza amabanga ariho. Hari umusore w'ino myaka agenda kubaka inzu nite gusakaza ubwatsi ariho. Ibyo byose ni ukubona ko tubatera intambuko mugabo kare umuntu yariga kubaka twatugiye kubaka ashaka kuhangarara ntangorane mutuza kubona umusaruro haba tukajejwe haba mu iterambere ry'iwawe mu rugo haba n'umugara kuturiko uraruhuka zabipi ni witerero kuvuga ngo gira muri mutungo ngo basi ngo mu gitondo no kuza gusuzuma mu kubare uva mu gitondo n'ukuja kusha kugoro oya muza kuvuga ni umukenyezi wizewe oja kuragona kuyobora bene gihe umutumba oja ko bayi mutware ngoki kuva mu gitondo nzoshika na saa 4 zamhendera mu nzeye umugabo ni yagusenya nuzo turondera umugabo ni mwashika mushwana uza kwa mustandere kubya mugabo barandembeje kubera ngo ndi muvye muntu wa ntibijyanye n'akazi ni kujya wajya mu bikorwa ukarima ugataha saa 9 hama ugashika mu rugo ugatunganya byo mu rugo n'ibyo byose ukaba wabikoze bimeze neza sivyo none kwicamo impare n'umureretse kubaka ibikorwa sivyo none kubaka ibikorwa nuko rero reka ndamuha akanya kugira ngo abaramutse ubwira buri manuro nkeya ndabashimira ndabakengurukira mu by'ukuri ko oye kuno mugoroba turi kumwe ngaha none si no kwigora ko ni igihugu ahera uzobatuma ko amasaha arengeye aya mw'ijoro kigaruke dukorane hajyewe none rero ndabashimira ndabakengurukire ndabasaba yuko tuva ngaha twese tugiye ku bikorwa ariko imbere yuko afata
umwanya ndagira ngire ko ndabashikiriza chef de zone mushasha akaba na maire de la ville yagazotora tuzofatwa yo gutora abamwunganira bagiye igisagara kugira kwa kinini umufasha gutunganya igisagara ariko nabo kumaze abatwara bose yabashikirize abamukora muse abashikiriza kugaragara abandi bashaka de zone tuzotwasanga amazoni wabo mariganda bizi ariko tubasanga amazoni wabo ku bikorwa tubashikiriza bene igihugu cyane ku bikorwa bitangire rusange muri iyi minsi nyene tuzotwira abantu bere tubashikirize baje ku bikorwa ndabasabe chef de zone muzo mugambuki mukorane neza ndazi neza yuko intumbero nyinshi azobaha azoba intumbero zavuye mu gihugu aje kubiyoboka tukikora neza ndazi neza yuko abantu batekanye cyangwa iterambere kuragenda neza azoba riteka muri twese azoba riteka muri zone Nyanza azoba riteka kuba bangaha mu gisagara cya Nyanza ndagusabe kurogora bene igihugu neza kuyobora abene igihugu neza ubatunganize neza atagisabye kuko bicara mutagisabwe bikadushikira uko wagiyeho nikuzosubira inyuma ubatunganize neza ntihabe uzo kwidoga bitose kuri wewe ari kibazo kurengeye turahari muzokutumikira muzero munsi ari bikorwa bikurengeye muzoza mutubwire tubifashane kuko ari ibikorwa mwene gihugu ashoboye abene gihugu ashoboye bakora n'ibindi usanga bisaba ko dushigikira haba mu buryo haba mu ngufu dushigikira usanga biriko biragenda neza nuko sinzi abo n'abandi bari ngaha chef de zone muhaguruka mukababona umukubano kazarageni umukungu bari ngaha ngabo mwakomera amashyi cyane murakoze mu kurangiza reka nongere ndangize ka abatowe bose mu kwese batowe mu kizerwa na b'igihugu kugira ngo babizeye uko nabivuze barafise icyo babazeye ko muzocumba hanyuma tubikore neza tubatunganirize neza nkaba rero ndangije n'abakenza n'ababifuriza kururanirwa mu bikorwa tuzoba tugiyemo tuzoba kandi muganira kiyaguye imana izibashoboze imana kugira byose izibakomeze muzomurangure neza murakoze bari baheza